Imana ntishobora guhinduka kubera wewe amakaprice yawe uvuga ngo ndakora ibi kuko numva niko bimeze, ibi ntavyo nshobora, ibi bimeze uko yaye. Imana ihagarara kuri principe yayo ngo ijambo ryanje ntirizokwigera rihinduka, ngo isi n'ijuru nobikuraho nkabiheba, ngo ariko ijambo jewe navuze nk'Imana ndi inyuma yayo. Haleluya. Ngo nta n'urunyugutu rumwe rushobora kuva. Rero uyu munsi bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Imana, ncishijwe bugufi no kugushimira urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe. Ncishijwe bugufi Mwami Imana no kugushimira uburinzi bwawe n'ubutabazi bwawe, ndahengeshanya kutugira uko bukeye nuko bwije. Gushimira ko iki joro wabanye natwe kandi iki gitondo uvyukanye natwe, utugirira neza Mwami. Ukuri ntacu udakora kugira ngo imitima yacu igubwe neza. Nubusuye kukwinginga ngo amahoro yawe ateramira imitima yacu twese, n'umugisha wawe ube ku bana bawe. Urakoze Mwami Imana kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro ishimwe bibi vyawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo iyo usenga utagendera mu byagezwe by'uhoraho, ukuri Imana ntikumva. Haleluya. Imana iragomba yuko ibyagezwe byayo aba ari byo biturongora. Haleluya. Ntiturongogwe n'amarangamutima yacu, ntiturongogwe n'ibyo twe twifuza byo dushaka, ariko turongogwe n'iki jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ico nico kintu gikora ku mutima w'Imana, Imana ikanezererwa amasengesho yacu. Reka dusome mu Migani igice ca 28 turasoma umurongo w'9. Haravuga ngo wica ugutwi ngo ntiyumve ivyagezwe, no gusenga kwiwe nako kuba igisesema. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu asenga. Haleluya. Umuntu asenga ariko atarimbura ku ijambo ry'Imana, hama ngo ashire mu ngiro iki jambo ry'Imana riko riravuga, ngo gusenga kwiwe n'igisesema mu maso y'Imana. Haleluya. Haleluya. Mbega we nanje by'ukuri amasengesho yacu niyo bari gisesema? Imana idutabare. Amasengesho yacu niyo bari gisesema mu maso y'Imana. Imana ikavuga ngo mbega uyu muntu ariko aramena amatwi aja guceceka ryari? Ariko ijambo rikavuga ngo isengesho ry'umugororotsi ngo numubavu mwiza. Haleluya. Umotera neza mu mazuru y'uhoraho. Ariko mwumvise ko ayo umunyavyaha, haleluya, umuntu adashira mu ngiro icyo ibyagezwe bivuga, ngo nigisesema. Haleluya. Imana irasesema, Imana iranukigwa. None wumva wote umwanya wawe uzinguri kurasenga, kumbe Imana iri kwirasesema. Hariho umugabo w'Imana nukuri yahimbaye umutima wanje, umugabo yitwa Daniel. Ngo ariko yafashe imisi 21 ariko asenga kugira ngo ubwoko bwiwe busubire mu gihugu cabo. Ngo hanyuma ngo umumarayika azana inyishu y'amasengesho yiwe, ngo ariko ngo umwami w'Ubuperesi ngo aramutegera. Marayika Gabriel, murazi ko ari wazana inkuru nziza. Ngo hanyuma aramutegera ngo umwami w'Ubuperesi, ngo gushikaho marayika Mikaheli amanuka kumutabara kugira ngo ashobore gushikiriza inyishu Daniel. Ngo hamara mubwira ngo Daniel mukundwa w'Imana. Haleluya. Ngo Daniel mukundwa w'Imana, ngo gitangura gusenga, ugitangura gufukama, ngo Imana yarakumvise. Haleluya. Haleluya. Ngo yarakumvise ko yumvise ubumote bwiza, yumva Imana iranezerewe, yumva iraryohewe, aravuga ati umwana wanje aramenye igihe ko kigeze ku bwoko bw'Imana butaha. Haleluya. None arafukamye ariko aransaba ati nyaruka, nico nari nkeneye. Haleluya. Imana ngo inezerwa n'amasengesho ya Daniel, kubera ariko asengera mu gihe, agasengera mu ijambo.
haleluya, avuga ati Mana ko mbona mu ijambo ryawe havuga ko imyaka yini igeze, wavuze kuzotabara ubwo mengana imyaka 70 iheze abana bari mu bugaragwa ko bazosenga kandi Imana ikabasubizayo. Ati none Mana igihe kirageze cyo gutabara ubwoko bwawe, none Mana gira ico koze. Imana ngo iranezerwa ituma Gabriel atirukange, ubwira umwana wanje ngo namaze kukumva gezaho. Haleluya, haleluya. Umugororotsi ntiyikebagura, umugororotsi ntiyikebagura. Mana ndakwinginze Mana udutabare kandi utugirire neza. Abana b'Imana n'ukuri tuba abana bakora ku mutima wawe, tugifuka madusenga wumva gusenga kwacu hama udutabare. Haleluya. Ngo Daniel mukundwa w'Imana, yo mbego uyu munsi wewe nanje Imana itwita ngo iki? Wewe nanje Imana itwita gute? Mbega tusenga iratega ugutwi kumviriza ngo reka numve ubwo bumote bwiza, numva iryo sengesho ririko riranezera umutima wanje, canke iravuga ngo nukuri ngo numva nofunga n'amatwi ngo isengesho ry'umunyabyaha nk'indura ivugira mu matwi y'Imana ngo ni nk'igisesema. Niko nonga havuze ngo wica ugutwi ngo ntiyumve ivyagezwe. Haleluya. Ngo ni gisese ngo nugusenga kwiwe ni nka nako kuba ari gisesema, ngo nugusenga kwe nako aba ari gisesema. Imana ntibinezerereko. Uyu munsi Imana iravuga ngo nutaharira ibigabitanyo vya mwene so. Haleluya. Ngo nanje sinzoguharira ibigabitanyo vyawe. Hama ukabona umuntu afise abantu nk'ijana yikoreye bataniye urubanza, ukabona aragiye imbere y'Imana ariko arasenga, arataritse ibiganza kandi nazi Imana akavuga ngo Mana ngirira ibi n'ibi. Eske Imana wumva yo kumva? Kandi ivuga ngo nutaharira ibigabitanyo bya mwene so nanje sinzoguharira. Ntushake gushirira ijambo mu ngiro. Ikongera ikavuga ngo niwabona ugiye gutanga ishikanwa ryawe ukabuzi ko ari umwene ufitaniye na mwene so, reka kwirigura arinzanira. Subira inyuma, banza usubira inyuma, uri depose, ubanza usubira inyuma, ubanza ugenda utunganye na mwene so, hama ni waheza gutunganya uhezuze uzana ishikanwa ryawe ndaryakira. Ariko ukanezerwa gusa no kumva ngo ndakorera Imana, ndafashe imfubyi, ndafashe abapfakazi, ndaririmba, ndavuga ubutumwa, ndagira kandi uzi ko ari umuntu mutaniye umwenda, uzi ko ari umuntu udashobora kwihanganira, uzi ko ari umuntu uri kuragirira imigambi mibi, uzi ko inama zikora ijoro n'umurango kugira usambure umurimo w'Imana, hama ngo uje imbere y'Imana ngo irakumva. Oya, ijambo ry'Imana ivyagezwe by'Uhoraho ntituvyirengagize, tuvyiyimvure ko tubireyimvure ko. Haleluya. Imana ibwira Yoshua ngo wewe Yoshua we ngo ni warimbura ngo ivyagezwe vyanje ngo ku murango no mwijoro. Haleluya. Ngo ibyo uzokora vyose ngo bizokuberako, uzompamagara ndakumve, uzontabaza ndagutabara. Kubera iki? Kubera ushira ivyagezwe vyanje mu ngiro. Haleluya. Yoshua yahagaritse izuba, ahindura systeme Imana yashizeho. Izuba rirahagara ukwezi kugumiye kwari kuri, ijoro rirahanka kuba, kubera umwana w'Imana avuze ngo hagarara honyene ndacafise urugomba ngomba kugwana. Haleluya. Imana mwijuru kuko ari umugororotsi wayo iravuga ngo ndabikora n'ibyo uvuze. Haleluya. Mana ndakwinginze Mana udufashe kandi udutabare. Haleluya. Kugira inyota n'inzara, kugira umwete ugishira ibyagezwe vyawe mu ngiro. Haleluya. Udufashe Mana, udufashe. Kuko dusenga, turasenga ariko kuko dusenga siko dusa. Ivyo dusenga sivyo dukora, kandi Imana nayo ntishobora kuvyemera. Imana ntihinduka. Na Satani umunyakibi abaho yakoze ibikorwa bibi bibaza umutima w'Imana kuko yahinduye ivy'Imana yari yateguye. Imana ntiyamurenganije, kuko Imana yari kwica Satani agapfa. Ariko iravuga ngo umwana w'umuntu yahaye uburenganzira Satani. Ntako nshobora kubikora atari uko neza gutora inyishu ingene nshobora gutabara umwana w'Imana ntamusubiza mu burenganzira bwiwe. Imana iriyumvira, Imana ikoranye inama, Imana iragerageza. Ngo habaye inama mwijuru avuga ngo ni gute jewe nshobora gutabara umuntu.
ko sinshobora kurenganya satani. Uburenganzira yabuhawe n'umuntu. None ndabikosora gute? Inama irakorana. Nandi ndavuga ati nta yindi solution ihari. Hategerezwa kugenda umuntu ashobora gutsinda satani ku kantu kose, ku kadetaye kose. Uwo nawe mwisi nta numwe yoboneka. N'abari kuzimu bafuye nta numwe yari kubishobora. Kuko hari intwari zari zugaraniye kuzimu Imana yari gukoresha, ariko nta nimwe yari gushobora kuboneka. Ari Aburahamu yakoze bya, hari ba Dawidi bose barakoze bya, ntibashobora guhagarara imbere ya satani ngo bayitsinde. Biba ngombwa ko Imana ivuga ngo ndarungika umwana wanje. Haleluya. Nawe yene ntivyari byoroshe kugira azi ko ni Imana nawe iravuga ngo nta kundi, reka amanukire mu mugore avuke nk'umuntu, yambara umubiri n'amaraso kugira ngo ashobore gutsinda satani. Haleluya. Rero Imana nishobora guhinduka kubera wewe amakaprice yawe uvuga ngo ndakora ibi kuko numva niko bimeze, ibi ntavyo nshobora, ibi bimeze uko yaye. Imana ihagarara kuri principe yayo. Ngo ijambo ryanje ntirizokwigera rihinduka. Ngo isi n'ijuru nobikuraho nkabiheba. Ngo ariko ijambo jewe navuze nk'Imana ndi inyuma yayo. Haleluya. Ngo nta n'urunyugutu rumwe rushobora kuva. Rero uyu munsi turahagarara mbere y'abantu, turahagarara tuvuga, ariko Imana yatwitegereza ikavuga ngo nigisesemo. Imana idufashe. Imana idufashe. Nishiramo nanje Imana idufashe ko nanje ari byinshi bingora, ariko Imana n'umunyembabazi, Imana ni rukundo, Imana irifuza ko twese dushika ku kugororoka, kandi izo mbaraga tuzisabye Imana yavuga ngo zirahari. Haleluya. Zirahari ku bwanyu. Zirahari ku bwacu ko n'umugambi wayo. Haleluya. Haleluya. N'umugambi wayo. Rero vy'ukuri turabe amasengesho dusenga, mbega vy'ukuri n'amasengesho ahimbara Imana. Ega hajya umutima w'umuntu urabimenye. N'ukuri hajya ikintu cananiye genda kiza. Nawe muba mubona ngenda ukabona umuntu yona gushima abantu bo bavuga canke n'ubundi wese, hajya umutima w'umuntu ni wuzu ukuri. Umutima w'umuntu uramenya ukuri, hama n'Imana irabimenye. Haleluya. Wisuzume nanje nisuzume vy'ukuri, ntituba abantu Imana ivuga ngo ndafunza amatwi sishaka kubumva, ariko ibe y'Imana ivuga ngo ndumva uyu mwanya nezerewe kuko hariho umubavu uri kuranshikira, hariho umubavu uri kuraduga. Imana iri ku ntebe yayo ikavuga ngo très bien ma fille, très bien mon fils, ndanezerewe. Haleluya. Kuko uri kugendera mu murongo, uri kunezera umutima wanje. Amen. Ngo Daniyeli mukunda. Haleluya. Daniyeli ngo barabuze ahantu na hamwe bamuca. Ngo barabuze ahantu na hamwe bamuca. Kandi yakora akazi gakomeye. Yarakomeye mu bwami bwa Nebukadinezari. Ariko ngo bararondera kugira ngo uyu muntu tumukorere ikibi ducahe. Ngo barabura. Ngo baravuga ngo ahantu dushobora kumufatira ngo ni mu byagezwe byiwe. Ngo niho honyene dushobora kumuronka. Bati rero mwami, ati bu rero nta wundi akwiye gusengwa atari wewe. Icubahiro umwana w'umuntu turage wazi gene tugikunda. Dukunda icubahiro twese ku murongo. Ngo Daniel yavuga ati je ntebe gusenga Imana atahubwo reka ndabereke. Ngo yugurura none hamadirisha. Aravuga ati nta kintu na kimwe mpindura kuko nari imeze. Nta na kimwe mpindura. Ko twega hari gihe dushika mu masituation vraiment ubu Kristo tukadepoza. Tugashira hasi tukambara umva tukaba abo mu mubiri pe kubera inyungu runaka. Ariko waravuga ati sinshobora no gupfa, ndemeye gupfa, ariko ncubaha Imana yanje.
w'umutima ushobora gukora ku mutima w'Imana. Rero wewe nanje Imana idufashe mu nkomezi zacu ntabyo twoshobora, ariko n'Imana byose birashoboka, kuko hariho abatubanjirije babikoze kandi babishikako, bisigura ngo birashoboka. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe nyaguhoraho. Mana yanje Mwami Imana, ndasenga ngo duhabwe Mwami Imana inkomezi zo gusenga amasengesho anezera umutima wawe, tugendere Mwami Imana mu byagezwe byawe, kuko izo mbaraga nta wundi azitanga ni wewe. Nsengera abazokumvira ijambo bose, kugira ngo Mwami Imana bahabwe izi nkomezi zo guhagarara neza, badatinya ubugome bwose bw'umugwanizi, ko ari we yama atubuza kugendera mu rutonde Imana yashizeho. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.